urugwaruka nubwo ruri ku kivi rurakeneye cyane ubufasha atari ubufasha wanashaka bw'amafaranga mugabo ubufasha mu bisata bitandukanye. Aha novuga igisata ca mbere ni igisata kijanye nuko ivyo bakora, ivyo urugwaruka rukora bironka uruhusha rwo kudandazwa ngaha mu Burundi no mu karere, kuko ariho urugwaruka rwinshi rufise ibintu bishasha rukora mugabo kubera ko ibi bintu bishasha bari ruriko rurakora bitabimenyerewe ugasanga biragoranye kugira ngo rushobore kuronka ububasha bwo kubicuruza ngaha mu Burundi. Anagira rero sabe ningigisabo ku kigo kijejwe guha impusha ibikorerwa ngaha mu Burundi kugira bishobore kucuruzwa ko goraba ukuntu ruherekeza urugwaruka maze rugashobora kwiteza imbere. Hari rero ikindi gikenewe kijanye na teme y'uno munsi aho bavuga bati gwaruka duhindure ivyiyumviro dushobore kwitegurira akazoza kejo. Urugwaruka rwose mpejeje kuvuga nubwo ntashoboye kuvuga hariho rumwe ruzotera imbere, hariho n'urundi rutazotera imbere. Ndabivuze gutyo kugira ngo shobore kubwira urwaruka yuko hariho ingendo ituma umuntu atera imbere n'ingendo ituma umuntu atera inyuma. Nahanagira nshimikire kugira mbwire urwaruka ruri ngaha bishobora gukorwa kugira ngo rushobore kwiteza imbere. Nibaza aha twese turi ngaha turavye neza turabona yuko hari abantu bakora cyane mugabo ntibatera imbere, hariho n'abandi bavuga ngo ntibakora cyane mugabo bagatera imbere. Burya ubukene ni resultat, ni en fait n'umusaruro kenshi ujanye n'ivyiyumviro, kuko umuntu wese ahari arafise ico umuntu yo kwita plan financier, uko iyumvira ibintu, uko iyumvira amafaranga birafise ingaruka kuri kazoza kiwe. Uko rero abantu twiyumvira notama ngaha mu Burundi, uko twiyumvira vyaje biva hehe? Vyaje biva ku bintu bitatu. Icambere nico umuntu yo kwita uko dupanzwe mu mutwe, uko imvugo yo mu Burundi idupanga. Mu Gifaransa novuga nico bita la programmation verbale. Ugwaruka cyo kimwe n'abandi twakuriye mu gihugu muri societe aho tuzi yuko amafaranga ateranya abantu. Muravye neza mu Burundi nta kintu na kimwe dukora giha agaciro amafaranga. Mu kibano, mu byo tuvuga, mu byo dukora dufise tendance yo kuvuga yuko amafaranga aracanishamwe abantu, amafaranga ntatanga umunezero misi yose, amafaranga ni shetani, amafaranga en fait ivyo tuvuga byose turagerageza yuko twerekana yuko amafaranga atari ikintu ciza cyo kwirukira. Muraza abarundi barabivuga yuko bazojya bike bakajyama kare, nzojya bike njyame kare ni ikintu kijanye no gutuma abantu banezerwa n'ivyo bafise aho nyene. Hari igihe mba ndi kumwe n'ugwaruka ndiko ndabwigisha nkarubwira nti aha muri mwebwe hogira uburaba amafaranga amaze gukoresha kuva mu kwezi kwa mbere kw'ibihumbi 2022 gushika mu kwezi kwa mbere kw'ibihumbi 2023 yosanga n'amamiliyoni. Muga kubera ko uko twiyumvira nzojya bike njyame kare ijanye nuko umuntu akora effort yo kuronka ivyo afungura uwo munsi, amaze kubironka nasubira kugaruka ngo abandanye araba ukuntu yo bandanya yiteza imbere. Hanyuma hari ikindi kijanye n'ivyo umuntu yabayemwo. Ivyo umuntu yabayemwo nukuvuga iki? Muravye mu Burundi murabizi ko mu Burundi iyo umwana ashatse amafaranga ari kinaja kugura akagenda gusaba amafaranga mama wiwe amubwira ati genda usaba amafaranga so wawe. Bisigura ko mu Burundi rero abahungu baca bakura bazi yuko aribo bategeza kuronka amafaranga, abakobwa nabo bagakura bazi yuko amafaranga bayaronswa. Aha nariko ndavuga yuko bamwe muri urugwaruka duha amafinancement barashobora kugira amahirwe bakagera hejuru, abandi nabo bivanye nuko batahinduye ivyiyumviro bakaguma hahandi. Nukuvuga ko abajene bazi yuko ari abahungu canke abagabo
bategerezwa kugira ingufu zose kugira baronke amafaranga. Resultat ni yahe? Nuko turavye mu bantu baza gusaba amafinansema muri payeje harimo abahungu benshi gusumba abakobwa. Aha niho biva. Hanyuma uku kuntu rero amafaranga aza gukoreshwa, ukuntu amafaranga aza gukoreshwa bica bigira ingaruka mu miryango. Abana bakiri bato amafaranga akoreshwa gute? Ninde akoresha amafaranga neza, ninde akoresha nabi? Kuko kujya mu Burundi bayivuga isasi riva ku cuma. Wavukiye mu muryango aho amafaranga bayafata nabi, udahinduye ingendo nawe ugumubona ko amafaranga ari igikinisho. Pourtant amafaranga si igikinisho. Mugabo kugira umugendera ahindura ingendo bigenda gute? Harimo icambere ni prise de conscience, kumenya yuko ico kinari kibi. Burya mu bisanzwe nga munuze mu Burundi akenshi nitugira conscience ngo tumenye uko ibintu bitegeza kumera n'uruhara dufise mu bidushikira. Umaze kumenya yuko ubuzima bw'iwawe buhagaze kuri wewe ko abandi bakuzanira ubufasha, mugabo ko ubuzima bwose buhagaze kuri wewe, aha bica bikunda kugira ngo uhindure. Muti none muri payeje mukora iki kugira ngo mufashe ugwaruka kugira ruhindure ingendo? Nibaza ko mumaze kubibona, turagerageza gukora icyo umuntu yo kwita amahugurwa canke gukarihiriza ubwenge ugwaruka mu bisata bitandukanye, haba mu bisata bijanye no kumenya imigambi ishobora kugira akabijya canke kemegwa, haba mu bisata bijanye n'ishigwa mu ngiro giyo migambi, haba mwana shaka no mu bisata bijanye n'ikoreshwa neza ry'amafaranga kugira ngo ugwaruka rushobore kugera aho wishikanye. Hanyuma rero nagira ndabamenyesha yuko kubera ko iyi migambi y'ugwaruka ihari, hari ihangiro rijanye nuko hoshigwaho icyo umuntu yo kwita boutique cyangwa supermarché izocururizwamwo ibi vyimburwa vy'ugwaruka, maze ico gihe mukazoshobora kubona yuko vy'ukuri ugwaruka rw'u Burundi ari umutima w'iterambere rijanye n'imigambi ifise akabijya.